Ibwirizwa inomero imwe agakoni ubusa gatanu yo kuwa 30 ndamukiza mwaka w'ibihumbi 2026 rihindura ingingo zimwe zimwe zibwirizwa numero imwe agakoni ubusa 9 yo kuwa 14 ntwarante mwaka w'ibihumbi 2022 naryo rihindura ingingo zimwe zimwe zibwirizwa numero imwe agakoni 12 ryo kuwa 12 rusama mwaka w'ibihumbi 2020 rigenga ugukingira no gutekaniza kazoza abanyagihugu mu Burundi rishinga ko pension ihabwa abakukuruke mu bisata vya leta mu rwego rw'ubucamanza mu rwego rwo kwivuna abansi hamwe n'urwo kubungabunga umutekano abakozi bakokira urwego rw'ubutungane abashinga amateka n'abakenguza amateka ingana n'umushahara w'ukwezi kwa nyuma aho akukiriye kuvuga dernier salaire net ivyo bikazoshikwa ko buhoro buhoro. Ingingo yaryo ya kabiri akace ka kabiri ivuga ko ukuntu pension izoja iraduga bizotomogwa n'itegeko ry'umukuru w'igihugu. Ingingo ya kabiri akace ka kabiri y'itegeko ry'umukuru w'igihugu numero 100 agakoni ubusa 82 ryo kuwa 2026 ruheshi mwaka w'ibihumbi 2026 rivuga ko iduzwa rya pension y'abakukuruke mu kazi ka leta rikogwa ishinga ko iduzwa rihera ku bice by'160 by'umushahara wa nyuma w'ukwezi. Ingingo ya gatatu y'iryo bwirizwa ryavuzwe aho hejuru ivuga ko pension yahabwa abakukuruke mu bisata vya leta bagiye mu zabukuru imbere yuko iryo bwirizwa rija mu ngiro iduzwa ku rugero rushingwa n'itegeko ry'abashikiranganje babiri uwo mu vyajejwe harimwo ubutunzi n'uwo mu vyajejwe harimwo gutegekaniriza kazoza abakozi ariko iyo pension itoja munsi y'amafaranga 30 y'amarundi. Mu gushira mu ngiro iyo ngingo y'ibwirizwa twavuze abo bashikiranganje duhejeje kuvuga barashize imikono ku itegeko numero 570 agakoni 540 agakoni 1676 yo kuwa 2026 ruheshi umwaka w'2026 riduza pension yabo bakukuruke ku rugero rw'ibice by'130. Ibwirizwa ryo kuwa 30 ndamukiza twavuze rirategekanya mu ngingo yaryo ya kane ko bashikiranganje babiri uwo mu vyajejwe harimwo ubutunzi no mu vyajejwe harimwo gutekaniza kazoza abakozi bazoshira umukono ku itegeko rishinga pension ntarengwa izohabwa abakozi bakuru bahembwa umushahara w'ukwezi urenga igitigiri gishingwa n'itegeko. Mu gushira mu ngiro iyo ngingo y'iryo bwirizwa amategeko abiri yarashizwe ko imikono n'abashikiranganje babiri uwo mu vyajejwe harimwo ubutunzi n'uwo mu vyajejwe harimwo gutekaniza kazoza abakozi. Ayo mategeko nayo naya irya mbere itegeko numero 570 agakoni 540 agakoni 1677 yo kuwa 29 ruheshi ibihumbi 2026 rishinga amafaranga umuriyoni umwe ibihumbi 450 y'amarundi nk'umushahara ntarengwa ufasha guharura pension y'abakukuruke mu kazi ka leta. Itegeko rya kabiri ni itegeko nimero 570 agakoni 540 agakoni ubusa 16 ryo kuwa gatatu mu kakaro umwaka w'ibihumbi 2026 rishinga amafaranga umuriyoni umwe n'amafaranga 50 y'amarundi nka pension ntarengwa umukukuruke mu kazi ka leta adashobora kurenza.
mu gushira mu ngiro ayo mategeko yose agenga iduzwa rya pansiyo duhejeje kudondagura, ikigo ONPR gihejeje kuyisunga mu guharura no kuriha pansiyo z'abakukuruke bakikukira kuri uyu wa 29 mu Kakaro umwaka wa 2026. Abakukuruke bahembwe uku gukurikira. Kukuruke bahembwe ni 11,480. Amafaranga bari guhembwa atampinduka dukoresheje yari kuba umuriyaridi umwe, ibiliyoni 365, 226 n'amafaranga 30. Amafaranga bahembwe hisunzwe impinduka yabaye imiliyaridi 3, imiliyoni 523, 585 n'amafaranga 562. Muca mubona yuko akigoro kabaye ak'imiliyaridi 2, imiliyoni 158, 359 n'amafaranga 532. Twokura icigwa kihe mushigwa mu ngiro bw'iduzwa rya pansiyo y'abakukuruke bakukira ikigo ONPR. Ubwa mbere nuko amafaranga ikigo gisohora mu kuriha pansiyo z'abakukuruke yaduze ku rugero runini, yavuye ku muriyaridi umwe, imiliyoni 365, 226 n'amafaranga 30 ku kwezi, aja ku mafaranga imiliyaridi 3, imiliyoni 523, ibihumbi 585 n'amafaranga 562 ku kwezi. Bivuze ko ku kwezi hiyongereye ko imiliyaridi 2, imiliyoni 158, ibihumbi 359 hamwe n'amafaranga 532. Ubwa kabiri, ONPR ntiyaronse umushahara wa nyuma w'ukwezi, dernier salaire net mensuel, kugira ngo ironke umushahara w'ifatiro mu guharura pansiyo z'abakukuruke 2,213. Babaye barahembwa hisunzwe uko vyahora bigenda mu kurindira ko bazana impapuro zemewe n'amategeko zituma hamenyekana umushahara w'ifatiro. Ni nk'aba bakurikira: abakukuruke babaye abashinga amateka canke abakenguza amateka ariko batigeze bakora mu bisata vya leta biziganiriza abakozi muri ONPR. Mu nama nshinga amateka na nkenguza amateka ntibahembwa umushahara bita salaire. Byaragoranye rero kuronka umushahara w'ifatiro kugira ngo duharure pansiyo yabo. Bwa kabiri, hariho abakukuruke batitabiriye akamo twabateye ko kuzana impapuro zemewe nka accreditif kugira ngo turonke umushahara w'ifatiro mu guharura pansiyo yabo. Twizigiye ko ubu bagiye kuzituzanira kugira ngo pansiyo y'ukwezi kwa gitugutu uzoharurwe byose bikwiye. Hariho abazanye impapuro bahembegwako bulletin de paie. Abo ni nk'abakozi bagiye mu butumwa bw'akazi mu bindi bisata vya leta, bari en position de détachement. Abo bisabwa ko baza bitwaje décision de régularisation de carrière, kuko niyo idufasha kubona umushahara w'ifatiro. Isanganiro.